Hello, my beautiful people. My name is Chibudi Chibdenga. I'm from City of France, aka Bin Laden Chapchuta. Intare mu manako. Ndabwo tikanda subscribe ndiko taribwa kandi subscribe kugira ngo ukomeze kuronka ama updates ibiganiro biza bitandukanye. Behind the camera sema camera woman Lily Queen akuzana my image ameze neza cyane. Ndi kumwe n'umutumire wanje. Aho tugira tuyage nawe novuga ko nimba ari rya mbere mubonye turaza kuyaga nawe ndibaza aza kutubwira byinshi ariko nimba atari rya mbere ndibaza amaze kubana ibikorwa vyiwe n'umuhitinzi w'indirimbo Perfect imaze amezi 2 kuri YouTube iri gukora neza mu gisagara ca Bujumbura. Brother ni mpore fresh ndashima ya brother nifuza ko abariko turabajya nshaka kundamukirizaho main fans bariko turamuri kano kanya. Hello bakunzi ba Eric TV, my name is V8 boy, okay, Mr. Abanity. Okay. Mr. V reka mvuga ati Mr. V. Mr. V ni umuririmbyi aririmba profan kandi ibikorwa vyiwe rero naho n'abantu ndibaza baramaze kubibona hanze kubibona urafise main fans abantu bakurikirana mu muziki wawe wawinjiyemo ryari nice ikintu umaze kunguka mu muziki. Navuga ko muziki nawinjiye 2024 narakora indirimbo yanje ya mbere and then na marezita araboneka. Navuga ngo ari ibintu birenze mu muziki gusa nyene numva ndacari mu ntango and ko nyene nta management officer urumva ari je ndabikora byose babigoye cause umuziki usabije nini rero ndiko ngenda buke gusa nyene uravyaho nahereye naho ngizuba hari akarusho nga. Okay, Mr. V, tutabeshanye. Video Perfect ni video uyiravye nubwo wanditse ko visualize ariko umengira kwijeye conditions zo kwitwa video kuko irimo ibintu byose bisabwa. Ijya video shop gutwara amafaranga na gute? Aya na like nta buryo bwinshi cyari bisanzwe tu. Harimo support ariko na support. Hapi nta birenze kuri like because je fise nomboga nonda ifata nka team ya fise team dukorana munangorera ama video rero usanga video nta buryo bunini butwara cause usanga dukeneye mendeve and kubera nyine numva kata management fise kandi school usanga abagenzi banje nyine ariko barashigikira hagati guys ibi nibyo bikenewe twokoresha muri video and then bakashigikira nyene bagakusanya ayabonetse tugakora nyene bivanye n'ibyo dushaka. Okay, tugerageje kuraba umuziki urimo ibintu byinshi kandi ugerageje kuraba je mu muziki usanga harimo ba legendary abantu bamaze mu imyaka myinshi bari gukora umuziki hariho n'amajambo menshi cyane intege kubwo n'irihe jambo ugerageje kuryumva ariko ubwiye umuntu muri legend cyangwa umuntu woba wubaha cyane mu muziki muri industry ukeka ko ribabaje cyane. Ijambo ribabaje nko muri legend yawavuze yo kubwira ukumva rirakubabaje cyane yo mbwira sinibaza like sindiko ndagyumva kwe. Hari amajambo kenshi bakunza kuvuga ati ngo nubwo utanguye ukugiye mu nzira iyi ntuzoshika kubera ko nabana ka barabikoze nivyo cyangwa kuvuga ati naje narabikoze sinashitse. Iryo jambo kubwa uramaze kuribwira kumbe vyari ivyo actually like navuga yuko ibiducinega ivyo je nibibura amajambo abantu baravuga gusa nyene nkajewe ndazi ivyo ndimo ndazi nico nshaka gushika ko muri vyo jo nyene baravuga gusa ngo mandi strong nyene like numva nta kintu concinege kweri ndiko ndakora kandi ndazi ko nzoshika kure nya gushika no masaha uramaze kuja kuri stage kuririmba uhisunzura ibikorwa vyawe. Nice kintu ukunda cyane iyo uri kuri stage? Ikintu nkunda ndi kuri stage firstly ndumuntu performance yanje like ko batarayibona bari nziza maybe Imana ibishatse mu minsi tuzoza turabona mu concert iyo ndi kuri stage rero ikintu mba nkunda ndumuntu ndafise vibe ikindi naco ndazi ko ntwara public bivanye n'abantu baba bahari kandi ibyo nivyo byiza ku ma artist numva yuko umenye public abantu bahari ndene ukamenya n'ukuntu batwara ukabaha umunezero nawe ukabona barishimye abari byiza cyane nanje nuko kuno meze ndamenya public ihari and then ngavuga ati abanyenywe kubatwara ukunye tukaryoherwa nyene nico nikunde. Inyuma Perfect nche kindi kikogwa abantu bo kwitega kuri Mr. V.
ibikorwa ni byinshi cause kuva umwaka watangura sindakora gusa ntibivuze yuko ngo nabihevye no ndiko ndakora kandi narize novuga yuko rero abantu banje bitega ikintu kimeze fresh novuga yuko ari nka surprise me ni vuba cyane kiriko kiraza kiriko kiratungana kwe. Hari bivugwa yuko abarinzi benshi mu gisagara ca Bujumbura benshi main population y'abaririmbyi ari abaririmbyi bafise impano mugabo ukuntu batwara imiziki yabo cyangwa ukuntu batwara ibikorwa vyabo usanga ari byo bintu bituma hasohoka bake abari bo bamenyekana benshi bafise impano bakaguma bari hasi byo ubona byo babivako. Ico bivako first muri iyi industry navuga yuko ari ikintu cyo kudashigikirana and then nk'aba promoters bashira imbere amahera like bakunda kuvuga ngo ivyunguka ya rero mba numva nka new generations I mean nka muri ntuze yanje abo twatanguye rimwe usanga ari abapeti atama afise talent me na management afise like n'abantu bariko baramushigikira and then rero yaza kudodora ku radio ashaka ikiganiro umuziki ushike kure usanga ko bamusaba amahera aho banje kwanza kumviza ibikorwa vyiwe bakumva eske uyu muntu arakwiye gushigikirwa canke nakwiye gushigikirwa because kubera senshi baja mu muziki ngo nuko babishoboye hariho n'abandi nyene wumva ibintu byabo kumva ati yakwiye bakarengana badatamano bafise bacoye bakaronka biganiro n'indirimbo zabo zikavuzwa no ku maradi hari abarengana kubera nyene ayo bawusanga bafise amahera gusa talent atari birenze gusa nyene novuga yuko kuba abantu like babamenyesha amakuru I mean bakwiye gushikana ibikorwa by'abaririmbyi kure navuga yuko ico kintu bugikosora ego like twese dukeneye kubaho urumva weje nje nkakwitura nkakubwira yuko ufise umuziki mushasha gusa ntabwo mpagaze fresh rawa ko noshigikira ucisha mu iryo rimwe nanje ikindi gihe nzogende kibwira ikibuzo nansanze mu muziki habuze ico nyene harabuze ya solidarité bwa bumwe kwa kunuvuga ati dupushinge kuko hari usanga umuntu afise impano mugatabuja afise umva nico uri kuvuga eske kubgawe ndibaza muri entertainment urahazi mu muziki ni urimwo wa Buja Flavor entertainment Buja Flavor ugerageje kuraba unuhe muririmbyi ubona ati vraiment uyu nubwo bamuretse bakamucira inzira akagenda nta mpano yari afise uratinya oya sikuvugisha mugabo ariho bariho gusa je sinkunda kuvuga ibintu by'abantu sinkunda kuvuga ibintu by'abantu if I'm here really talking about my work rero by'abandi nyene like iby'abandi nyene bye cause sinkunda ibintu by'amabeef na umva ari gihe no vuga ugasanga nk'abafana bo babifashe kundi kuntu kandi yari uko je ndavyumva ugasanga ari bariko bambona nabi ndivyo rero navyo shaka kima yararenganye ni fresh n'Imana yiwe n'abamufashije rero napambane tu cyaka kumenya ubanganye no Kamenge agomba mu Kamenge ubahe mba mu Gasenyi mugerageje kuraba muri generation mwakuranye urabona ko hariho bamwe mu bajene baba bararenganye aho twakuranye umuziki nkaho bazi mwaratanguranye industry ko abona mu gutangura umuziki bisaba ko hari nk'agace nk'abagenzi nka batatu bane usanga mwarafatanye mu nda ukuntu mukagenda kugira mugende cyane byo kuri we n'ivyabaye jewe navuga yuko mu kuza mu muziki like mu bagenzi banje navuga yo ari je nari so talented gusa ndasundi mugenzi like wewe kwera muhira umva ko turacari ku ishuri muhiri wabo rero ntibabitahura ibintu by'umuziki nawe nyene so talented gusa ibikorwa byiwe ntibiboneka cyane kubera nyene ko kugora atari bita se muhira navuga ko rero je muri gang yanje nije ndumuririmbye kandi nje ndiko ndaseruka ugerageje kuraba aba generation yawe canke abajene muri kumwe baraguha support support irahari barashigikira gusa urumva nyene like kubera nyene abataraba araba influencer canke nga content creator daso nyene ubona ibintu bitagera ko nihe wifuza gushika ugerageje kuraba muri uri umwuga wawe big dreams because ndumva yuko ndashaka ko umuziki apara kuvuga ngo umuziki wanje gusa ndiko ndakora cause umuziki w'u Burundi apara ngo umuziki wanje umuziki w'u Burundi umuziki w'u Burundi tubone
ari aba artist bariko baraja muri ama Grammy Award basi ajya ama award nyine asanzwe akomeye Grammy, MTM, BT, izo zose like byaciye ku kuntu nje nakoze cyane ibikorwa byanje bigashika kure igihugu umuziki w'igihugu canje kamenyekana and ibintu byinshi ndipfuza nyine like kuzoba wamuririmbye akomeye afite ibintu byinshi yakuye mu muziki dakeneye kuzobona nubatse inzu nziza muri kino gisagara ifise imiduga myiza like ifise like nandi ma project nyine nkora gusa nyine base byavuye mu muziki biramaze gushika iyo bafise izina Ari Up kugira mushobore gukorana urabe ko hari impinduka yo haba nini byenye sindavyumvira gusa like jewe ko ndavyumva nta makorabo ndakenera ndiko ndabanza kwiyubaka jewe cause je nabo none mvuga ngo nkore korabo no ikorana n'abantu bari muri generation zanje cause generation zose numva tugiye gushira hamwe kuko ba Fizo ba Sabi bande barafise ibyo bubatse bashitse nabo generation ukuntu bakoranye bo kuri bo bagashika hantu natwe rero dufise gushira hamwe nyine like tugakorana tugashigikirana ibikorwa byacu bigashika kure rero njye mvuze ngo nkeneye korabo naho ego like gukorana nabo bakoze ni fresh gusa nabo ndakenera ko nkuje nkoranye nka Fizo indirimbo yabaye hit ni bien gusa usanga bavuga ati hari indirimbo ya Fizo n'undi mupeti kwere iki ni baba bakuzi nani nubwo uza guhitsinga yandi ribo ni hitsinga indwi zingaca nkameza ngahe wowe utugumura ujyanye nuko nyeze panske umva like ntawo uca nahantu ugusaga ni bakumenye kubera iki uri kumwe na Fizo ubu bagumye babona Fizo nuvuga yuko rero njibye yonye ntavyo ndakinera reka kwanza manze mpambane nduge amenya ati amenye nuyu ati bakoranye n'aka nuyu ibyo nibyo nshaka tu brother reka ndagushimire ku mwanya mushoboye kuduha ariko tutararangiza ikiganiro nari nkeneye akajamo kamwe ushobora gushikiriza bariko turabana bo muri kano kanya bakora turaba afeshi ndabakunda cyane support zanyu ukuntu mushigikira and then ku batari banzi bakurikirane no channel nabwiye nitwa V8 Boy YouTube yanje ni V8 Boy canke V8 Boy byose ni cyo kimwe sivyo ko bitandukanya ku rurimi and mugende mushigikire ku YouTube yanje ariki ibikorwa ama subscribe mugira ama share n'ama commentaire kuko nivyo binkomeza ukoze commentaire ukumva umuziki kono wavyumvise mbanumva ati yavyumvise ngo kuko ibintu mukunda nivyo dukorerako ushize ku commentaire ukambwira ukuntu wumvise umuziki refresh biramfasha mu gutegura indirimbo izakimba ari byo numvise nokosora abikosora kimba ari like nuko nyene ndabyumva tu mugende mushigikire and then don't forget to make subscribe kuri channel nayo nyene dushigikirane kugira kazobe keza muri industry yacu thanks sana.